Je numva rero ko Xpaging international iri bice bibiri. Kuravu wavuze ko ari application. Muga serire sushe nazo. Tuzizi ku magara y'umuntu. Cyane gose. Tugende kuri serire sushe. Serire sushe twivuga ni nkabuzo nkabura mubiri z'umuntu itashize abo itavuze ati Xpaging yaje nk'icitegererezo ko yavuze ati sinje kugira application cyo kugira nivyo amagara y'abantu nk'ubwo turetse yuko application dushe mu ifise app hamwe na santé. Mwese mudukurikirana kuri Dunda Entertainment turabaramukije. Uno musi turafise umushitsi. Amahoro neza. Amahoro cyane. Ego urashobora kuvuga cyane ndibaza? Ego cyane gose. Ego izina ryanyu ninde? Mazina yanje nitwa Ndikundavyi Gervais. Ego Ndikundavyi Gervais. Kaze rero kuri Dunda Entertainment. Asante sana. Uno musi twahuye n'umu businessman. Mbega business mukora ko tuzi business ziri kwishi hariho business urumva business mu jambo rimwe ni business hari bwoko bwa business bungaye kintu cyashwe business ziri bwoko bwinshi hariho business online na business money business money no isugari nkuko ni nka commerce musanzwe business online ni no chamvuga ko ari ni bica ku site ngurukana bumenyi bitari dufata nkuko ari palpable. Ego rero kuri business ukora nizo tugomba twisunge ubunyene. Business ukora imeze gute? Ni online cyangwa ni business sanzwe? Jene nkora business online. Nimba atari banga mwoshobora kutubwira izina ryayo? Yasibanga ahubwo ndayivuga kugira nawe imenye. Ego ni Xpaging. Xpaging rero ushobora kutubwira mu majambo yose ingene bimeze kugira n'abadukurikirana bumve uko bimeze. Xpaging ni Xpaging international ni application musanzwe imeze nka Facebook nka WhatsApp nka TikTok kandi kirushije naho ikabagira gafise na serire sushe kandi rero ikaba ikora neza ni bamwe bafise ikibazo cha connection yo ifise connection iri rapide cyane gose. Je numva rero ko Xpaging international iri bice bibiri. Kuravu wavuze ko ari application. Muga serire sushe nazo. Tuzizi ku magara y'umuntu. Cyane gose. Tugende kuri serire sushe. Serire sushe twivuga ni nkabuzo nkabura mubiri z'umuntu itashize abo itavuze ati Xpaging yaje nk'icitegererezo ko yavuze ati sinje kugira application cyo kugira nivyo amagara y'abantu nk'ubwo turetse yuko application dushe mu ifise app hamwe na santé. Nukuvuga application hamwe na santé. Ego none ego woshobora gukomeza duciye mu ntudzeye app nakwiye kwimeze nka Facebook WhatsApp. Ego nkabo rero kandi ikaba iriko iragira isaba irondera aba actionnaire kugira
bikorane nayo rero abo rero actionnaire bazoza bakorana nayo bakazoza bahembwa buri munsi mu gihe babaye aba actionnaire bakorana nayo nkuko bakorera Facebook WhatsApp nk'umuntu yashizemo umutahe hariho akarusho y'amaronka buri munsi nkuko ama application yose abakenera aba actionnaire na nyene urumva iracakeneye aba actionnaire cyane gose none bimaze igihe kingana iki byaratanguye bo Xpaging nta gihe kinini iramara cyane gose nk'ubu turafise izokwiza nk'ubu turafise nko tuzogira anniversaire muri uko kwa gatandatu itariki 28 niyo dimanche prochain nkizoba ikwije umwaka mu gihugu c'u Burundi ego izo bigize anniversaire ya kangahe anniversaire ya mbere no mwaka umwe muri rusange urumva yuko ibibanza bicari hari aba karibu cyane gose nje gituma rero ntumiye abantu ngubona wese naze muri Xpaging ego aze muri Xpaging hanyuma ashiremo action yishiremo umutahe iyo mutahe nayo iri mu bwoko butatu ego ubwoko bwa mbere hariho iyo bita professionnel bariha 1,26,000 urumva ko ari make mu marundi make cyane gose ego hama akaba iyindi nayo bita executive biriha 5,130,000 ego hama akaba nyindi ya Mario Mas uriha 10,260,000 ego aho rero ntavuze muzoza roronka buri munsi mu gihe usorose wagize professionnel hariho daily income zozoronka buri munsi mu gihe application abactionne bazaba bakwiye hari izoca itangura kubaha daily income umunsi ku munsi mu bisanzwe ku batumva ikirundi daily income ni iki daily income na mahera ya buri munsi izoza uraronka tugaruke ku byerekeranye na serire souche kuba tumva serire souche bo kumva yuko biva mu ma produit iva mu maproduit bon novuga ava mu bintu by'ivyamwa beberzi inkere hamwe na ntuze na pomme mu vyamwa pomme nivyo biriko bikoramo izo ntuze izo serire z'umubiri rero nabyo ubikeneye abikura arashaka kwigira Xpaging niho product zigira abafise ibintu by'indwara dufise ubwoko bwa serire souche hariho nitribe nitritec hakaba na nitride habe na coffee nizine no bwoko bune egome none abantu bakira nabahe baba bazikeneye dutangwe nka nitribe abantu bafise amadiabete bafise amakise gushonye irazivura cyane gose nawe byabagwaye mantuze ma hypertension yo ni produit nziza cyane umuntu ibiharuro byamaze kuduga by'umutima gucyo biragaruka bikaba normal cyane gose bajya bandi bahora banwa utu insuline biciye mu rushinge buri munsi birahera ivyo azoba bisezereye wavuze nitribe iyindi nayo itubwira hari icaba iyindi yitwa nitritec nayo ifasha gute nitritec izibura muri baryo bantu hagwaye ibintu by'imitsi abagwaye nerve sciatique abagwaye mantuze amakonyera bijya byose ego bijya byose irabivura cane gose umuntu akaba nuwahora agira ku kantuzeye abantu uri muzima iyikurikira acaba nitride nayo irafasha gute inefasha mu bintu bya detox
detox abantu bafise rwa runini canke bafise bantu bari ibintu masumo ibiki ni cyane gose uzosanga usanga bisakarinya kamwe muri utumuntu yase ahubwo tuzumva ati no kuri ahubwo ati wandangiye neza cyane gose ugacurangira n'abandi mu gihe wabonye byagenze neza cyane gose usigaje imwe hariya kandi iyindi bita coffee ni cafe nyene urabyumva imeze cyane gose ni anti stress bari bantu kuri ibintu bakaruha bukaryama ukumvura iko uragenda abantu wakanyoye type relax abantu umutu tumera neza naba bantu ibintu bagira ibyari bidomba n'ibindi bimwe urumva haba harimo n'ububasha mu bantu bagiye bwabo ndi baravuga mu gitanda mu tangawizi cyuzisezerera ego muri litiri coffee ko buri cafe yose tubona bashyiramo isukari oya nta sukari dushiramo we urashiramo gakoroga iyi sukari irayifitiye ni naturel canke niyo bashiramo bonyene oya ni naturel kaba kameze neza cyane rwose ego ikindi nagomba maze none ko ari application hakaca haza na n'izo produits zituma haba serire sushe iyo utanze iyo emilio 26 uba utangiye kuri byose cyane utanze iyo emilio 26 ubu ubaye mu actionnaire kandi bakongera bakaguha na produit ucukonsoma urumva nta kintu nta na kimwe ubuhombye ubu ugaruye yuko uzoronka ya mafaranga ya buri munsi kandi ukava n'amagara akaba ari mazima rero mu gihe tuzoba turindiriye kuzoronka ya daily income tuzoba twakize amagara ameze neza bavyimviriye niko neza cyane bavyimviriye neza none niyo hagera yuko iyo application ikora bazoca babisepara niba ivy'amaproduit canke bazobigumana bizoguma biri kumwe uko ari bibiri ni ukuvuga action na produit murumva yuko muri iki gihe biri kumwe hazogera igihe babigira bibiri canke bizogenda gute oya bizoguma ariko kujya ari bibiri nyene ntabyo bazokoramo na kimwe none iyo daily income izova muri action muri application kandi wumva uba warakonsomye ntuze produit zihuye nayo oyaye ibyo twabigize bivanye uko programme bayishinze application irukwayo sante irukwayo mugabo mu gihe uzoba warishiye miliyoni 26 wewe uzofise ko action yo kuzoronka daily income kandi nayo niyo produit ukagenda uyirose izo produit rero mugabo wewe baye magicione nta zindi bakongera usubira kugura bushasha mu gihe zirangiye utarakira neza uremerewe kugura izindi kandi umanye n'umwanya n'amahera muke cyane mugurumva uzoba warinjiyemo winjira rimwe usubiye ukagura bisanzwe kandi wari uvuze ko bakugabaniriza hariho akarusho ntibingana nk'ubuze ataba yarinjiye aje kugura hariho akarusho hariho diminution cyane rwose ni ukuvuga uwamaze kwinjira rimwe ntabagitanga amahera angana n'utarinjira agiye kugura produit wenyene aba ari nk'uwishorera n'uwo wigurira uwo muhira hariho uvuga wo muhira ntaba n'uwo ku musozi hariho akantu ucuvuga ati ubu ni iwacu n'amahera make cyane rwose reka turabe ikibazo gisa n'icya nyuma none ko twe turi mu Burundi abariko baratwihweza turi mu Burundi hari imice ibiri y'abantu hari abakiri bato n'abakuze bamaze kurenza imyaka 50 bose baremerewe kuza
muri Xpaging international cyane gose twe ntawe dukumira nta numwe kuko yaba mutoya mukoze wese arabyemerewe kuko wowe wikira kuba ushizemo iyo action yawe ubandanye ukora cyane gose kuko swate nabakuze izo produits yabafasha ego natwe twe twiga abakiri bato hanini twirabiriye iyo mbona kazoza iyo application zo gubatura mu murimo dushimikira kuri produit mugaba akuze kubera bashaka kwisanira ibintu by'amagara baca baza bakatora izo produit oro bakarindia niyo delicam mugaba twe nk'abajene bakiri bato d'abord twigira kuri application iyo mbona kazoza tuzoguma turonka buri munsi bumva tuzatwubatse kazoza. None reka ikindi kibazo cya nyuma nagomba ndakubaze, none harabamwo promotion muri Xpaging international no kuvuga akagira igihe bakorora igiciro nk'ubu cyabinjira igiciro cy'amafaranga kubinjira no kuvuga nk'ubu yari 1,26,000 bakamanura bagashikira nko kuri 600,000 barigira babikora bo nk'ubunye kuko tugomba dugire anniversaire twaragize ikintu cya promotion kubera bivanye n'ukuntu tugomba tuje mu bintu bya anniversaire nk'umuntu yaretse kwire twaragize promotion promotion irahari cyane gose nimba atari banga abantu twobabwira ko promotion yatanguye ryare izorangira ryare iri kuri kangahe murashaka kubitubwira bo promotion twayihanye bo irarangirana n'inondwi iyo baracerewe twako turabirangiza muri inondwi yuko twari twarabishize nahabona twe twarabyandikiye abantu bati promotion uzobagira anniversaire zoba 28 agwe ko rero 28 zoko dimanche prochain yo ni dimanche prochain burya zako kuba des semaines abadukurikirana urumva bo kwihuta iri kuranga iyo ya makeya bon huwa 1,26,000 twarengeye kuri 900,000 ego hanyuma iriya ya 5 million iri kuri 4,200,000 urumva ego hanyuma ya 10 million combien 10 million iri kuri 9 million urumva yuko abantu nimwagirwa amahirwe mukadukurikirana yuko kugira ushira umutahe muri Xpaging international kugera 28 siko bavuze yego cyane gose uno musi turi rokenze kandi video ndayishira kuno musi nyene rokenze ni hafi desome ni misi 12 cyane gose 12 cyane 13 murafise amahirwe yo kwinjira muri Xpaging international umutahe muto wa 1,26,000 warakorowe muri no misi zino ndwi zibiri ni kugera kushimire cyane mugenzi tugushimire yego namwe nabashimiye cyane gose wakoze kuza kuri Dunda Entertainment amen nawe mwakoze cyane Imana ibahezagiye amen namwe muhezagiye ego